burya umuntu afite ubwiza naturelle imana ikireza kuri mu muntu yaramuravye ivuga ati byose bisa neza donc twavutse turi beza turebe ko turibwa turisiga bijya vya Mukorogo ubundi dufise ubwiza naturelle nibwo bwiza kabisa. Hari ikintu je kimbabaza ku muhungu vraiment kandi abahungu babikora bambabareje ari cyo ngira cutuma n'umuhungu twari abagenzi twankana diko nta muhungu asenga atubaha ibidukikije kuba ibidukikije naho kugirana kuvyubahiriza diko nukuri abahungu jeva vyamabimbabaza sinzi none hajya diko nitwe duse vesi nto kuri mwebwe kuri kimugenda muri hagarika kwibarabara twege tukihangara tugashika muri diko kuge no kutiyubaha age umuntu hari umurimvye yavuze ati umuntu n'ubuntu n'ubuntu umaze guta ubuntu sinzi ntukibaye umuntu yego hari ikindi kintu utaburiye rero je principe ngenderako nukumenya ko mfise amarimi voilà ma principe. This is Flash TV. We shine to progress. Yeah man. All right. Hello everybody. Hello once again everywhere you are. Twizera yuko mumeze neza nariko ibintu n'ubuti ibintu ni munangi kama kawa kama dawi ni Fresh TV 257 je nitwa Ndikuriyo Leonce Desana ubwa Dr. Walove aka Diko mbanicaranye n'umuhungu wanje Irerita Zoe niwe ari karakora ano mateka kugira ama image meza nkaya bashikire. Navuga ngo umunsi rero mba natewe agateka kadasanzwe nkaba nakiriye umwe mu bakobwa bagize igikundiro mu myaka iheze muri industry, the one and the only Samvura, the young princess who looks very natural, beautiful. Nta makeup Mukorogo ntumubaze. Umeze neza. Tumeze neza Diko. Yego. Aravuga ati ibintu by'ama makeup sikirenga watuvuta ngo cyangwa inzobe n'iki wewe niba bikubaze cyane kubera iki? Burya umuntu afite ubwiza naturelle imana ikireza kuri mu muntu yaramuravye ivuga ati byose bisa neza donc twavutse turi beza turebe ko turibwa turisiga bijya vya Mukorogo ubundi dufise ubwiza naturelle nibwo bwiza kabisa. Yego Ari kurasa neza Ireri yakubonye ava cyane n'umukobwa ari natire. Ireri turabara mu kice. Usanga nawe nyine adakunda utuntu tw'inzobe nyinshi canke ni bo canga yikunda iramutse ari y'umuntu yanyayo mugatare y'indonderano birashika peut-être kabisa. Gusa mugiye kubiraba usanga nawe nyishobora gusanga akunda abashira ko tujya tuntu kuko anabatwishirako dusoye nk'abakobwa ko batwishirako kubira abahungu kabisa. Nko bashira nk'ahantu abakobwa bari kwa bonyene ata muhungu arimo dusoye ko atanumwe usanga yavyisize. Yego ariko Samvura we mu bisanzwe muri kamere kawe ukunda umuhungu asa gute? Diko Umwa mu bogaru aba batwana uyu turiko turavuga ariko gusa kuri ku kintu c'inzobe no kwirabura ukunda umuhungu asa gute? Diko ico kibazo rero grava kengowa kurukoba peu importe uko basa ari inzobe sava nyirabura tuva byo. Bivuze ko hari ibindi ufatira ko birengeye. Yego hari ibindi birengeye urukoba kuko urukoba rwose ni gwiza urukoba rw'inzobe ni gwiza ubwirabura ni gwiza byose antuka ni vyiza. Yego so turakwakira rero kuri Fresh TV mama twarakubuze. Murakoze cyane no musi ntewe iteka naje naravyifujije kera cyane none imana yarikoze nyabuna ahubwo nikwe turitewe kwakira Samvura kuri Fresh TV ni ibintu ni ibintu nipfuje kenshi ngo ati ndakeneye kuganira n'uno muntu na cyane ko ufite byinshi wo yagira abantu so niyo mpamvu ari umunezero udasanzwe gukorana ikiganiro nawe. Ni Samvura rero yakinye muri filme sinzi ko hava mvuga ko ari nyinshi ariko je ndavuga ko nakumenyeye ko cyane wakinye muri filme Inkuru y'Inkuba, filme yakunzwe cyane kugeza n'igihe ikwitirirwa. Dusubize inyuma gato mwabijya bihe utwapudating byari bimeze gute mukora filme Inkuru y'Inkuba kugeza n'igihe abantu bayizi nka Samvura kubera umukobwa yayikinyemo yitwa Samvura ari wewe? Iyo filme rero entretien yonyene nivyo niyo abantu bamenyeye ko ariko inyuma ya hajya nari maze gukina indi filme yitwa Umushibuka. Hajya mu Mushibuka wakinye
Mufishe nakinyemo ni filme abantu bese batazi ariko nayo nyene ndabatumira kureba ni filme nziza cyane nziza ariyo ya mbere natanguye kuja yacurujwe ku masede entrete kuri YouTube ntabiri yego yacurujwe ku masede sinzi boss wayo gituma atashira kuri YouTube muzo ushikire mu mutubarize tuzomubaza usanga harimo n'udukopyright ariko nukera abantu bakina filme gusanga bafise nk'umuziki wa 50 cent batereyemo uko batabajije iki azikora kwiye kusubira kuyihinyanyura basabye dukuremo kuko yari filme imeze neza kabisa niyo filme yanyinjije vraiment muri industrie ya film niho natanguye kumenya filme ni iki bayikina gute kandi mbonero no kushimira vraiment abantu twakinanye ico gihe nashutse mu actrice principale mva nkazi ngo kamera bayifata ni wari umwagitise principal mu mushibuka ego kamera nkazi ngo bagenze uko ariko uranyihanganira buke baranyereka ikibagira uko bavuze ati coupe bavuze hagarika bakaca bagera gutya rero ndabibashimira cyane yari twayikinye 2016 je crois 2016 hama 2019 niho twakinye inkuru y'inkuba abantu bakunze cyane kuko yari filme igendeye ku mategeko n'imico y'u Burundi pritapana amategeko imico n'ibigenzo y'abarundi kahise k'abarundi kuko yari ijanye n'imiryango ibiri yankana bakira n'abakariha bakerekana ingene ako kazigo kagiye mu mitima y'umwe n'uwundi kandi abagize iyo nzigo bose nta na bamwe baprofite iyo nzigo no kuvuga ngo inzigo ntakimaze niyo message yarimwo ko ikibi gitsinda iciza urukundo rutsinda byose yego urukundo cyane urukundo rutsinda byose yego cyagihe rero hari ukuntu mu Burundi abakobwa babasitare cyane muri filme batari bwagwire wewe wavyakira gutuciye nk'ahantu ubona umva abantu we samvura turakuzi ko arakubonye hana ziriya 6 wagize kiriya gihe wazibayemwo gute ziko byari ibintu bigoye ndibuka ndayijamo nagenda ninyagije muhira atavyo bazi kuko igihe cyose bakora umukobwa ugiye gukina filme bavuga yandaya igiye kwidandaza intandera kigira anko nari umukristo bavuga ngo hari umuntu wigeze kunyandikira ngo mbe twese ngo kunda kubona ngo uri kurakina filme ngo ubukristo warabuhevye eske birasa ni hariho itandukaniro ry'uko umukristo ni nkuko noba ndi umukristo nongera nkora muri bank kanaka nico nta tandukaniro hari nta cyaha vraiment cyarimo muri iyo filme rero ico gihe abantu babibona vraiment babibona nabi usibye ko n'ubungira ngo kakiriho murambona bamwe kumbure ko bitangiye kuza biriko biraza mugakara cyariyo barundi ngende ndabibabwiye vraiment filme ni n'umwuga nk'iyindi n'ahantu ahubwo twigira par exemple nka jewe vraiment yaranyigishije kuko mu misi ya mbere nari timide cyane nari umuntu adashobora no nakazi yo nogakoze nabi kuko ntiwombwe ngo ngirisha conference y'abantu 10 ngo ndabishobora mugakwira filme ubu nifite conference ubu naho baba isare y'abantu aho ijana ashobora kuba kugirisha conference kandi bigakunda rero ako kantu vraiment barundi turabasavye umugakure mu mutwe ahubwo mutera intege umwigeme umukenyezi kugira ngo asohoke muri bya bintu bya kera aje habona yego kandi n'ukuri turabizeje muri filme nta bintu bibi bihari hariyo byiza ugomba kuja muri bibi aba yabihise nk'uko n'ahandi hose kandi kazi yokora yo bijamo kabisa so abo mwari kumwe rero kiya gihe barabandanije ariko mu nyuma wewe uza gusa n'umuntu abuze wahise ujahe uhugiye mu duku no munsi kuko nyuma yaho warongeye uraboneka muri film of course mugabo ntiwaboneka nko mu buryo buremereye ngo bigire ingufu nkuko byagize kera uhugiye mu duki komenga ntukibirimo neza nka kera diko rero abanyarwanda abanye bacu ni bakunda kuvuga ngo bari mu mandazi nabibonye urundi mandazi mu bitumbura ndi mu mandazi ariko nivyo sinasuye kuboneka cyane nivyo mpegeze gukina filme inkuru y'inkuba narafatiriwe gato hariho umwaka umwe ntahabonetse ngarutse naho nyene nagarutse nta mwanya munini Mfise narakinye muri filme mugaya kunzwe cyane murayizi atuka umuntu wese azi BMT iyo filme arayizi ishusho y'umuntu urumva rero diko kandi naranayibonetse mwe ndi parti nininya
bo warayibonetsemo ariko si ku rugero runini hari ukuntu uno musi uhaca ugenda menga hariho umugani wa buri mu mandazi hariho n'ibindi byashara ndi mu mandazi byose rego nivyo hari ibindi ndimo ariko bitavuze ko filme nayibagiye filme irindi ku mutima urumva ko ndase partie nini ingize kubera nagizwe na filme rero filme vraiment ndacayirimwo naho hari biriko biramfatira filme ndayifise ku mutima bientôt mushobora kusubira kumbona nyene nka kwa kundi kwa Samvu kira gihe Samvu hari n'amakuru yavuga ko menga wasohotse igihugu wigira kuba hanze byari byo diko nawe kwari ufise amakuru avuga ngo Samvura yaragiye disi ngo amwe ko muri filme ngo ntakiri ngaha yibera hanze nivyo narasohotse umwaka umwe mu gihugu mugabo urabona uno musi naragarutse urahari kabisa ndahari bro yego uripfuza gusubira ku hari ukuntu abajene cyane no musaba yumva amenga yo kwigira kuba hanze niki uvyakira gute wewe ibyo byifuzo ryamanye navyo hanze nivyo umujene wese umuntu wese umva yifuza kubayo ariko diko mu Burundi bwacu naho ni heza hararyoshe hari byose hari kwima imeze neza hari urukundo hari chaleur hari oya noneho urabibona nawe yewe ahatandukanye na hari imwe wese yigira mu vyiwe urabona abantu dise umugenzo wo kugira urukundo kuba turi kumwe kuramukanya ariko hari imwe wese arabana n'ivyiwe atuka umuntu wese yifuza kubayo ndisuye ko bamaze kubayo bagarutse mu Burundi babona difference nawe turabifurije umunsi umwe bazogera ariko ntibazogume noneho ndabizi ntibazoguma bazoca bagaruka yego okay so nk'umwana w'umukobwa rero nk'uko umuntu abibona kabisa arabishije amaso ababona sinzi uko no bivuga hari abakobwa ubona ukabona ko n'abakobwa de valeur n'abakobwa bagifise agaciro n'abakobwa bafise mu mutwe bafise ikintu bosangiza abantu buryo umuntu wese mu buzima abafise ama valeur agenderako ni yahe ma valeur kuri Samvura mu buzima ukunze kugenderako cyane anakuyobora mu mibereho yawe ya buri munsi amavaleur rero jenge nderako no kubwira ni ndero nahawe n'abavyeyi indero yo kuziko ndabora yo kumenya ko hariho kirazira mu buzima hariho kirazira hariho amarimite ukamenya ko aho amateka yawe agera hariho y'uwundi atangurira ukamenya ko ndafise ikinjera ego nivyo urabona muri iki gihe abantu byose ushaka liberté igacita indiba libertinage nta kingera nyamba papa avuze ndamuhagarara ko gakanu nkavuga papa washaje nyamba ari umuvyeyi mama wa munyokuru yambara ibitenge avuga ati wo mukece kambwira iki ariko si ivyo suko biri hage umuntu hari umurimbyi yavuze ati umuntu n'ubuntu n'ubuntu umaze guta ubuntu sinzi ntukibaye umuntu yego hari ikindi kintu utaburiye rero je principe ngenderako nukumenya ko mfise amarimite voilà ma principe kumenya ko ufise amarimite mu buzima nukuva hari ivyo wemerewe n'ibyo ntemerewe byose sindavyemerewe komtere byose sindavyemerewe ya hariho amarimite hariho kirazira yego naye ma principe rero ukunda kubona mu buzima busanzwe cyane cyane ku bana babigeme ubona birengagiza ariko kandi uvuga ati ibintu bategereza kuvyitondera cyane ego principe les valeurs ku bantu bona ati ahantu ariko ibi bintu bari bakwiye kuvyitondera cyane bari bakwiye kubana navyo ukunda kubona ku ruhande rw'iwawe urabona ikintu cyambere kiriko kiratuma turenga ama principe nk'abarundikazi nk'aba abajene bubu ni réseaux sociaux iyi technologie yadutwaye umutima ubona umunyamerika agize iki ya postinze foto ari gusa nawe ukayipostinga uri umurundikazi nt'umunyamerika uvuga ko umurundikazi muri yanziro y'ikirundi umurundikazi ari kwiza naho antuka ibintu byo kuwo buri gusa ntubire kuriwe ngo naka donc niterambere dutegereza kugira nkabanaka kugira ngo donc tuje kuri hiti nabo ushobora guhitinga ariko ugumanya yanjye ico cyane ko bajene biki gihe réseaux sociaux ikira dutuma dutibanga ugasanga umusheri wawe urumurungikiye aka video uri gusa c'est quoi ibyo nibikogwa mu hari umwe wambwiye ati ubuzima tuba murabona ubukene bwakubisa abantu ariko sha ubora umuntu agukubita miliyoni 5 ahubwo ati maka video uhenye hari nabuhora ubirungikira ku buntu ukanka kukamuha
none kadi ko ndakubaza nivyo ubu munsi urakenye araguheza 5 million urabikoze ariko ntuzi yo bizoshika byo tuzotunga bavuga ngo uheza guhemuka ibigori bike byo tuzotunga uzorima manaka uzoba urongoye company ya bace bagarukana ya mafoto ya kera none ntumva ko wapfuma wihangana ko bukene buhari ugakora ukaronka ibyifunguro nakare tugakurikiza cyagisabisho uduhibi dukuye umunsi hama wikaza buke turakeneye ama parcelle turakeneye kubaka turakeneye amavusa tuzabironka none gaje ko tuvuge ko bayerose bose ariko bahenye aba bayafise nukuvuga ngo bakuye impuzu barabironse honetuma natwe twihangane dukura amaboko mu mpuzu dukore umure barazikuye ntibyamenyekana aya dukure icyangombwa no gukura amaboko mu mpuzu dukore kandi twizeye imbere ni heza ndakunda uwo mugani bakunda kuvuga ngo imbere ni heza kandi ikintu cyose kiva mu kwizera vraiment imbere ni heza abajene bene wacu nukuri twihangane buke imbere ni heza ariyo mpamvu udakoresha ama social medias kuko nta fibi yawe nzi nta Instagram TikTok sinzi nkeko wayitanguye vuba bihuriye he nibyo uri kuravuga ariyo mpamvu kabisa ibintu by'amarezo yose si umuntu atabikubonako oya si kubera iyo mpamvu kuko ariyo sinavuze diko ko bazikoresha bose bazikoresha nabi ushima no muri ibyo ariko uravuga mu bukene hari abizikoresha kugira babibyaza umusaruro kandi kugira berekana igihugu urazi ugiye donc ugomba kumenya amakuru y'igihugu ugasanga barapostinze ukabona abakobwa beza bambaye neza zamvutano za hari iwacu donc biratuma umuntu amenyekanisha igihugu nawe nyene bikamuzanira amahera ibintu bya YouTube umuntu babikoreshe neza sinatse ko bikoresha shaka tubikoreshe mugabo tubikoreshe neza mu rupfasoni tubibyaza umusaruro ariko tudataye akaranga kabisa yego samvura zera kantu mise nibaza nko guha micro uno musi iyo micro yivugiyemo isi yose ikaba ishobora kukumva iguteza amatwi nubuhe butumwa wumva wosigira abantu batuye ku isi ubutumwa nusigira abantu bari ku isi aho nagarutse kuri ya ma principe cyangwa ukwemera ko umuntu cyangwa bya bintu umuntu abajyamanye mutima bavati iyaba byakunda nkavuga nk'abarundi bakanyumva yaba no vuga isi yose kanyumva ndumva ino message no itanga ikintu nosigira isi yose ikintu numva afise ku mutima wanje nuko abantu bose bagira urukundo diko bya bindi byo tukako turavuga by'ama principe iyo abantu baba bafise urukundo biba bihari uti gute jewe diko nyamba hariho unkunda genre ufise urukundo sukuvuga ngo urankunda nk'umukobwa n'umuhungu no ufise urukundo ntiwo usaba ngo kugenda guhe 5 million ntundungikiraga agafoto umeze kunuko oya wo yampaye uvuga ati urafise projet ushaka none ubona twabigenza gute ukayampama tukatera imbere la fois passée narababaye cyane ciye muri ville hariho akana ko mwibarabara kari karyamye urabona izuba turiko kari karyamye ku kafe kabisa unariciye ko wowe nyene ushaka ruvuye ariko ko kari karyamye shadi ko kwipave kasinziriye peut-être ko yari yarabitswe n'inzara canke iki kari gafise imbombo mu mufuko haraza kandi kagenzi kako icyambabaje nuko uwo mugenzi wiwe ico yakoze ntiyanamuvyuye ahubwo yamwivye yambomba aragenda vyarampe nasirinze shika mu bintu ndiyumvira kuri kisimeze gutya yo babantu twese twakundana nta mwana bari kumwibarabara diko wowe nyamba ufise uburenganzira bwo gukura yumwe wo bikoze naje wana ifise uburenganzira bwo kumuha basamata y'uwo munsi no bikoze umuntu yobikoze nta muntu abayica uwundi diko hari urukundo kabisa dusubiye mu bya kera mu bavyeyi bacu hamwe kiri urukundo eka tuze no ku imbere yuko badukoroniza irevre se twari mbwa turavyumva nta muntu yabura umunyu nta muntu yabura icakoresha sukuvuga bari batunze umuntu ngo hari ukuntu ngo bukwiriye ka hushitse bagusasira ukiryamira areza ubu kadiko ushaka kubura umwana w'umukobwa kabisa bakagusasira ukiryamira ugace areza buke ukavyuka ariko ubu uprefera kurara mu gita urumva twasumbwe n'ibikoko nukuri isi yose vraiment higera woyigisha urukundo no yigisha ko umuntu wese ugira urukundo kandi utavuze ati nkari kare bariko baranyumva bavuga ati none sambura kavuga iki ubwo rukundo twe twokura abana bose mwibarabara ubwo rukundo ngo tuma haba isi yose ironka amahoro ariko hariho umugani bama ukunda kunyigisha bavuga wishamba ryahiye
ishamba ryarahiye hari ibikoko mu ishamba haba hari ibikoko byinshi kabisa haba hariyo intare ingwe inzoka inyoni birahunga ariko akanyoni karagenda kaza karadesha twatunwa twakora tubona kadaha gasuka inzoka ariko irahunga irakabona ikabwira ati ivyo uriko urajya n'ibiki sindiko ndazina ikibira urumvira twenga uruma ati nako kanwa kawe vyavira uriko uzina ikibira ugati jewe rero ndiko nkora ivyo nshoboye rero sikuvuga ngo uzo ego ntushobora guca uhagarika intambara muri Ukraine ngo wogeze urukundo ariko wewe ya kantu kawe gatoye ushoboye ugaterera ushoboye wa muntu ushoboye guhamara biko je shobora guca muri ville nta mahera Mfise ya bus yonyene nkabona umuntu nkavuga ati vraiment aje kugusaba ntayo ufise mugafuma ngenda ndamuvugiye agasabisha mvuga senyo urabona je nta mahera Mfise yanyene ya bus ndivuye muhe ngo ntahe n'amaguru ubona n'ubu bushuhe buhari ariko ico ndagusavye uhezagira abandi baza kuhaca bayafise ubaho uwo mutima wo kubaha aho je mba mpejeje urumva n'utuntu dutoyi sikintu ibintu rinda kugira ngo binyinya byose ayamayede tugira tukazana amarezo social amba journaliste iki kugira babibonye oya urukundo ni mu mutima kandi vraiment dukundanye twunze ubumwe nabwo bamwe bw'Imana bamavuga buzocabuza ku isi izocicika paradise nico nubona uziko mba numva umugabo azogutsindira azobatomboye adiko ya ndiko ndumva sinzi nabandi nimba bariko baravyumva ndiko ndumva tene fille de valeur kabisa nkuko natangwe ndabivuga hari ama principe nyene mba numva gendera ko hari ama ideas utanga remereye numva wa mugani wawe isira musirikira yumvikana yakurikiza mba numva bifise ikintu kinini byo kubaka azoba tomboye namba tatomboye ushobora gusanga anahari twe arakantu kari hanze ngo abakinyi kazama filime ntibarongorwa ariko bararongorwa none gaga ntiyarayagiye bararongorwa vraiment n'ukuri mu vyumve bararongorwa kaske jewe nikimenya gaga yaduserukiye ahubwo gaga hari ndaza ariko aratwumva urakira ngene nagira ngene gaga turakora mu kije cyane ari mu kwezi kwa buki Jesu ubu ntatwumva yibereye ku mutsama yibaye ku mutsama n'amajwi none se ibintu ntibyoshe ivuga ibyahewe ninde ivyo nyene vy'ibirori by'ukwezi kwa buki fo biraryoshe fo none umva ko hari utovyifuza yego samva birashikana ukimvira ku rugo none ntegereza kugwiyumvira kuko nico maraturebe Imana cagihe yare madamu yabonye tubaho wenyene kabisa kuba madamu wanje nanje peut-être ari wenyene disanye andindiriye Chazo baguye hashashe kabisa nayahe mavalere wipfuza ku mwana w'umuhungu Imana yozo guhuza nawe wipfuza ugiravye mu rugo wipfuza umugabo wakahe gaciro nkuko barikora bivuga je ndashaka amavalere mba nifuza nkuko mwangaruka je sinzi ndagwaye ibintu by'urukundo d'abord uzobakundana akunda Imana agakunda abantu ivyo niyo bakunda Imana dusire 100% ko zabankunda kuko nashaka kunkunda jewe ngo ndakunda Imana ubwo rukundo rwo kunkunda rukura hari ibintu rero twitiranya donc urukundo isoko riva ku Mana niyo badakunda Imana azokunda we kajiko ntibikunda urukundo rumva arapwiza hama akavomera niko bimeze rero uzasa urukundo utazo kamera urumva ko fise umutima wo gufasha muri kazoza atazobona nafashije ngo nsange yavyivye atazonjira muri bijya na biriya ndiko ndakora ibikorwa by'urukundo kandi umuhungu kameme akunda Imana yubaha kuko yubaha Imana kankunda urumva nyene biba ari amavuta kubwawe rero uvuze ikintu numva no kubaza kino kibazo tunahera heza of course tuba twakuranse turyohewe ariko umwanya mabone ariko naturega nirihe tandukaniro ubona nyamukuru ri hagati y'umusore yubaha Imana n'umusore atubaha Imana je dire umusore asenga ameze kumwe ariko ravuga n'umusore adasenga itandukaniro rihari cyane gose kuko iyo umusore asenga nakubwiye ko byose biva ku Mana rwa rukundo araronka kandi afite nyene ikimujera par exemple agendera ku ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo donc udakora ntakake urumva ategerezwa gukora d'abord cyo cambere ategerezwa gukora kandi diko hari ibintu umuhungu asenga atokora
nk'ibintu hari ikintu je kimbabaza ku muhungu vraiment kandi abahungu babikora bambabarire bambabareje aricyo ngira cutuma n'umuhungu twari abagenzi twankana diko nta muhungu asenga atubaha ibidukikije kuba ibidukikije naho kugira kuvyubahiriza se diko n'ukuri abahungu jewe vyamabimbabaza sinzi none hajya diko nitwe duse vesi nto kuri mwebwe kwira iki mugenda muri hagarika kwibarabara twege tukihangara tugashika muri diko kuge no kutiyubaha ako gano nabuzanyemwe niko kabi mumbabarire ako gano kumbe nivyo birakugenda kugeza n'igihe uwo bihora umutipe musoka diko nije ndabikubwiye ico nakikubonanye uwo musi nyene nta nivyo kunseza no kubwira baby diko kugira nuko urumva ubu ibindi byose urumva uba warengiye ibindi urunze ariko rero sambura ahantu ntunjaniranye ku rundi ruhande hari n'ibiti byerekana bivuga yuko bishobora bivomberwa yeah of course bijya nifu uremera ko ari ifumbire mugabo hari ukuntu bikogwa kandi nibikorerwa ku kwibarabara hage uzogombura biti kaho babikora nto wamusanga ibiti byomye biravana n'ivyo ari byo hariho ibimera nk'ibifumbirwa na bijya bintu urumva n'ibindi byuma hanyuma ikindi kintu rero naguciriyemo tureke kubeshanya rero kino kintu hava kibikintu kirekera uzi impamvu kuva na kera bino bintu byatangiye kuri basokuru kumbura ko byo bari ko se ryakozwe umwanya munini kuba dushaka gukosora uno munsi uko biboneka muri society umugabo yihagaritse ahantu mbona mpa kwibarabara nko kuri ko bivuga hari ukuntu umanuka gatoya ukegera ku ruhande of course urumva nukuri mu maso y'abarundi ni bisanzwe bifatwa nk'ibisanzwe ahubwo gusa ku mwana w'umukobwa niho byo biteye isoni cyangwa bimaramaje kumubona aragiye ahantu mbe namwe bavyita kwihagarika diko nico cico bica bigaruka hanze nyine urumva surtout mpora ndabibona nk'igihe muri bus ukabona umushoferi arahagaritse neza cyangwa convoyeur nta mazi aba hari ngo karabe aca guha amahera uramuha amahera akagusubiza diko wabonye ibyo ari karagira rukanariza kwera urumva n'umuhungu nuko mwari kumwe mwariko muragenda oya basaza bacu vraiment mwihangane hamba bayage kwihagarika kwibarabara bidakunda naho leta itubakira idufashe twubakira ubwiherero hafi ngira birabagora kwihangana umwanya munini sambu none gasha umwana w'umuhungu tuvuga uko biri yadonerejwe none umwana w'umuhungu vese afise umukobwa nta Mfise kandi twege deja ni twirisere kuko haba oya mwebwe mushobora kuba mufise amafire arenza y'abahungu uko niko kuri kuko nivyo umwana w'umukobwa murashobora kwirwana umunsi wose tigeze mubona aja gukora ico gikorwa ariko wewe umuhungu asanga ugeze mu ncuro nk'indwi diko vyose ni discipline nikari kuba twenyene bitwara abakera barabikora ariko ubu natwe kurugiro tugeze ko vraiment ni kuvuga uvuga ko kantu ati abahungu bagasezera ako kantu vraiment n'ukuri abo byoshobokera je n'ukuri ndabibasavye ntibisa neza ntibibahesha icubahiro kandi sinavyiza ko bidukikije kandi si vyiza vraiment aho bice bigaruka ne handi nyene ucumenga wewe waruvuze ngo mwana w'umuhungu ngo ntacyo ngo umukobwa bindi niko biboneka muri society niho bihacagenda nka vya bintu nko mu rugo par exemple hariho abantu nzi uwo mugabo urumva yacanga umugore wiwe guhera kuwa mbere gushika kwa Mungu ariko umugore byarageze igihe biramubihiye arabikora rimwe gusa rimwe baraye bahukanye amubwira ngo yaye gwe wanciye inyuma we yabikoze rimwe ngo donc abagore kirabujijwe mugabo abikore ntacyo urumva tugaruka handi nyene samvu ni ya societe ndundu kuntu imeze umugabo none hari nta tuntu wamumva ngo nta mugabo atunga umugore umwijare kwa umugabo su umwe nta bintu wamumva nk'ivyo byo byari vyakera ubu imico yacu imurikirwa n'inkuru nziza na Bible canke na Korowani kameme naho nkayizi atuka ndazi nta bintu nk'ivyo ntiyemera ko umuhungu yazaraja kwihagarika kubera canke ngo umuhungu nabikore umukobwa umugore arakanka byanyabyo ako kantu vraiment ndakanga none ko atakakora mu biharuro byabo kwakiriye ntiyobaye kandi vraiment no kugira effort ndi kwa kanyoni ukugira effort bukiye donc utanguye ureka kwihagarika ni wambwiye ngo uramanuka hariya mugo umusi wabuze umanuka uzoja kwibarabara rero unagira nivyo ntikizokubuza kutigishashe mwibarabara aho ushaka hose urumva ni vya bindi nyene tugarukira Burundi bwacu n'igihugu ciza diko nakubwiye uyugiye hanze niho cyo wumva
cumva nostalgie igihugu cyawe niho ucubona igihugu cyawe ubwiza bwacu ukavuga ati ngarutseyo nzokora ikintu cyose kugira gisharize rero kugifumbira mu buryo butari bwo ati nzobica kure oya vraiment kandi murazi ko ari ifumbire nziza cyane muga mu bicishaho byagenewe murakoze Sambo wakoze kuza ndagushimire cyane ariko kandi abantu barakeneye kukubona no mu bindi bikorwa muri filime sinzi ko ari bishasha bagiye kukubonamwe ariko kandi barafise n'inyota zo kukubona wakoze igikorwa ciwawe wenyene nanje ndabashimiye cyane ndanababwire ndabibizeze ko biri muri projet irevri ya long terme mugabo bizoza imbere ni heza yego hanyuma kandi twizere ko mu minsi heza uzodutumira tukambara amakoti nkuko twayambaye kwa Gaga eregureze ivyo rero sinzi nuko menga haraduga Sam ntibaraduga muga kandi haramanuka reka byose turushe mu minwe y'umukama azobikora ariko nizere ko Shemeji ahari ntaraboneka mugabo byenta azoboneka gusa urumva nyene ya de signe avant couleur nukuza atagira bya bindi twavuga ariko kaya kantu wagahagazeko nkuko menga niko konye Sambo ariko akantu karagukoze ko vraiment sinzi cyane karankoze ko vraiment kuko je n'ukuri n'ubusi ndabitahura none okay diko abandi mu kindi gihugu ko mu bindi bihugu ko babishobora sawa wavuze ngo aha ni umuhungu ntashaka kwihangana mu bindi ko babishobora mu bindi bihugu ko babishobora n'ubwo twasanga biri mu mico nimba wibuka nawe bigaze kuvuga ati iyo mico y'abanyamerika mureke kuyizana nga ugasanga mu mico y'abarundi harimwo abagabo kwihagarika kunzi sindavyibaza tuzobata ababizi mugiza hino sindavyibaza zero kubana nawe ndagushimira cyane nizere ko n'ikindi gihe cyo guhamagara bizotwita yego murakoze cyane ndabashimiye cyane bakunzi ba Fresh TV nukuri mubaho muri turabakunda mugumane na TV yacu dukorera byiza This is Fresh TV. We shine to progress.